Sinashimye turasoma amajambo y'Imana ari muri Korinto ba mbere igice cya 13 ku murongo wa mbere kugera ku w'indwi. Ijambo ry'Imana ritumanisha gusenga, dutangure n'amasengesho yacu. Mana yacu turagushimiye kuko igitondo cyiza waduhaye, igitondo cy'umugisha. Hari benshi babyutse bakaba bapfuye ariko twe turi bazima. Reka Mwami tugiye kuvuga ijambo ryawe, reka Data abantu baze kwitahura Data uzoba ukoze Mwami. Ndizeye Data kuza kubikora Mwami mu mwuga n'urukundo rwawe Mwami Yesu Kristo. Reka Data udushoboze, utwumvishe, udutahuse, uzoba ukoze Mwami. Reka Data ineza yawe ibandanye kutugaragarako, uzoba ukoze Mwami. Ndizeye kuza kudushoboza, uturinde wa mugwanizi Satani n'abadayimoni. Data Yesu Kristo uzoba ukoze, ndizeye kuza kubidufashamo, izina ryawe ryera. Amina. Turatangura n'ijambo ry'Imana riri muri Abikorinto igice cya 13, turahera ku murongo wa mbere kugera ku w'indwi. Umutwe w'ijambo uravuga ati ingabire iruta izindi. Umurongo wa mbere uvuga ati naho novuga indimi abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icumu kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire ivugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngabire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntaco vyomarira. Urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntirwicira aho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezeranwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenzeko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Ijambo ry'Imana yatubwiye ati naho nogira urukundo rwose ngo nturigwe, ntagira urukundo noba ncitse ubusa. Naho nogaburira aboro ntagira urukundo noba ncitse ubusa. Bantu b'Imana tuba dukwiye kugira urukundo kuko Yesu Kristo yaradupfiriye atubambirwa ku musaraba. Yesu nashimwe. Rero dukwiye gutahura icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko udatahuye ijambo ry'Imana uzoja mu muriro udahera. Yesu nashimwe. Rero kwama dusenga, umurongo wa mbere niwo wabitubwiye, naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo noba ncitse umuringa uvuga canke icumu rivuzwa kigasama. Yesu nashimwe. Ijambo ryo birivuga ngo naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ntagira urukundo noba ncitse ubusa. Naho ukora ikintu cyose utagira urukundo yoba bicitse ubusa. Bantu b'Imana tuba dukwiye kugira urukundo kuko urukundo niyo ngabire iruta byose. Yesu nashimwe. Hanyuma ku murongo wa kabiri havuga kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Yesu nashimwe. Naho wogira imbaraga zingana gute, naho wokuraho imisozi, naho wokuraho ibiyaga, naho utegeka abantu bakakumvira, ariko utagira urukundo, byose noba ncitse ubusa. Bantu b'Imana dukwiye kugira urukundo kuko urukundo
urukundo ndababwiye niyo ngabire iruta byose. Kuba Imana yaretse ibintu byose mu ijuru ikaza kudupfira mu isi burya si bya bose, abamarayika byarabananiye, ariko Yesu aremera aritanga ku bwacu. Mbe ninde yogira urukundo rungana uko? Umurongo wa 4 wa 3, kandi naho notanga ibyanjye byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturikwe, ariko ntagira urukundo ntacyo yomarira. Yesu nashimwe. Naho umuryango w'Imana yitubwiye naho notanga umubiri wanje wose, ariko ntagira urukundo, byose yoba bicitse ubusa. Naho wotanga ubuzima bwawe bwose, ariko utagira urukundo, byose byaba bicitse ubusa. Bantu b'Imana dukwiye kugira urukundo, kuko urukundo niyo ngabire iruta byose. Yesu nashimwe. Rero dukwiye kugira urukundo, kuko urukundo Yesu yavuze ati nitwagira urukundo niho tuzobona kuragwa ijuru. Yesu nashimwe. Umurongo wa 4, urukundo ruriyangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwihayagiza, ntirwihimbaza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Urukundo atubwiye ruriyangana, urukundo ntirugiranira ishari. Benshi muri iki gihe dukunze kubona abantu ujya ndamukunda mu kujya sinamukunda. Oya, kana kugira urukundo, kunda bose n'inshuti zawe, kunda bagenzi bawe, kuko aho ni Imana inezerwa. Yesu nashimwe. Rero wa muntu we udakunda mugenzi wawe twumva umukunde, kuko Imana nivyo yemera. Yesu nashimwe. Imana ntiyaje yitanze ku musaraba umwe wenyine, ariko yitanze ku musaraba twese hamwe. Urwo rukundo rungana uko. Yesu nashimwe. Ko duhagara ku wa 5, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntirwicira aho, ntirwiyumvira ikibi ku bantu. Urukundo ngo ntirukora ibiteye isoni, kandi ngo ntirurondera ibyago, kandi ngo ntirwicira aho, kandi ntirwiyumvira ikibi ku bantu. Yesu nashimwe. Urukundo Bibiliya itubwira ati isubireho, urukundo ntirugira ishari, kandi urukundo ntirwicira aho, kandi urukundo ntirukora ibiteye isoni, ahubwo urukundo ni kwa wundi ufasha mugenzi wawe ubishizemo urukundo. Uko utabishizemo urukundo, urumva urukundo bikunaniye. Yesu nashimwe. Rero dukwiye kugira urukundo, kuko urukundo niyo ngabire Imana yaduhaye iruta byose. Ku murongo wa 6, ntirunezerwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Urukundo rutubwiye ati ntirunezeranywa n'ibyago, ahubwo runezeranwa n'ukuri. Naba warawanga mugenzi wawe, kumbura umukunde, kuko Imana itubwira muri aka gatondo ko twokunda bagenzi bacu, kuko Imana ari byo yemera. Yesu nashimwe. Ku murongo w'ijwi rurenze ko muri byose, kwizera byose, kwizigira byose, kwihanganira byose. Rero batubwira ngo urukundo runezeranwa muri byose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nyamba utawukunda mugenzi wawe, Mungu w'Imana ndagomba umwanya n'inosa kunde mugenzi wawe, kuko mugenzi wawe wosanga ijambo tugiye mu ijambo, hari ijambo yatubwira ati ngo dukunde bagenzi bacu. Rero dukwiye gukunda bagenzi bacu, kuko tuzoba twikoreye Imana yo mu ijuru. Rero ari ijambo nasomye tubwira ati ngo nyamba mudafashije mugenzi wawe, je Imana yo mu ijuru nzomufashije. Rero kumbura umufashe mugenzi wawe, kuko mugenzi wawe niwe arimwo byose, usanga niwe atumye uronka ubugingo budashira.
kwizera byose, kwizigira byose, kwihanganira byose. Urukundo si rwa rundi rugiranira ishyari, si rwa rundi bagusaba imbabazi namubabariye kandi atari byo. Kumbura umubabarire kuko Imana nibyo yemera. Muntu w'Imana, ndagutegera ijambo iyi nyene, wongere urisome, wongere urisubire, kuko iyi ni ijambo ry'Imana riduhuza na Kristo. Reka rero dusenge. Mana yacu, ndagushimiye kuko iri jambo ryizaduhaye, ryari ijambo riduhumuriza, ryari ijambo ridufasha no mu buzima bwacu. Dukunde Imana, dukunde bagenzi bacu, kuko ariyo ngabire iruta izindi zose. Naho nokuvugishwa, naho nokura imisozi, ariko ntagira urukundo, byose byoba bicitse ubusa. Reka Mwami rero ubandanye udushoboza tuguma muri urwo rukundo. Uzokoze Mwami, ndakwizigiye Data, kuko uri Imana, uri Imana ishoboye, uri Imana ikomeye. Yesu Kristo, uri Imana ikomeye. Reka Data ubandanye udushyira muri urwo rukundo rwawe. Yesu Kristo, uzokoze. Ndabisenze muri rya zina ryawe ryera nizeye. Amen.